iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngahakumbonesha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho nanone ariko aravugwa cane nkuko mubizi tuba turiko turabaronderera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, ya makuru muba mwaranyegejwe ndetse n'ibindi biba biriko biragarukwa ko mu bimenyesha amakuru dutohoza ndetse n'ibiva mu masoko yacu atandukanye. Ayose nande namwe ushobora kuyaronka atari kuri ino mboneshakure. Imboneshakure imwe rudende bashikiriza ya makuru ataba ariko aravugwa handi, ya makuru muba mwaranyegejwe yose turayabashikiriza. Banywanyi bacu turaza kubabwira amakuru akomeye cane kuri Generali Alain Guillaume Bunyoni n'umuryango wiwe. Ntabwo ibintu vyoroshe, ivyo guhunga, ivyo kwakwa amatelefone, amakuru yuko yoba ashaka kuva mu gihugu mu kinyegero, abo baba bariko barabimufashamwo bari hanze y'igihugu, ndetse n'ukuntu inzego z'umutekano zakikuje hose mu rugo kwa Generali Bunyoni. Amatara kuri ya nyubakwa yiwe yakataraboneka yarahejeje kubaka ya nyubakwa, bamwe bavuze ko ari kirimba ca Generali Bunyoni. Kuri ubu amatara yose yazimijwe. Ivyo vyoba vyavuye kuki? Murano makuru muraza kubikurikira. Alain Guillaume Bunyoni vyo gufatwa, ivyavuzwe ko ngo hoba hari abantu bari hanze y'igihugu ariko arakorana nabo, ngari naco catumye yakwa ibikoresho byose bishobora kumufasha kuvugana n'abari hanze y'igihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu, ariko bashobora gutuma ibiriko biramukurikiranwa ko bitagenda neza. Ivyo vyose turaza kubibabwira muri ano makuru twabiteguye. Wewe ntuje kure, turaza kugenda tukubwira amakuru ahejeje kudushikira kano kanya, nkuko nyene abamenyesha amakuru bacu bahejeje kuduha ayo makuru, ndetse turaza kubabwira n'amakuru ava mu begereye Bunyoni aho ahora aba. Ivyo turaza kuvyumva muri ano makuru vyose twabiteguye. Hari n'ayandi makuru yatandukanye ariko aravugwa, ndaza kukubwira inkuru y'akamaramaza. Hari umupolisi yasohokanye umwigeme mw'ibohero aja kumushurashuza, afatiwe mw'ihoteli. Ivyo uyo mupolisi yakoze ndetse n'ukuntu yagiye gushurashuza uyo yarapfunzwe ndaza kubibabwira, turabe n'ivyakurikiye mu nyuma nibara kumutemere ndaza kubabwira ivyayo makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cane haba ariko haravugwa cane mu bimenyesha amakuru ndetse nibigarukwa ko vyose muraza kuvyumva. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ice ku masonga hishira hamwe Parise muri hamagarira abarundi guhindura ingendo, rivuga ko ingingo yo kugurura amazu avunjishirizwamwo amahera mva makungu izotuma ayo mahera aboneka ku rugero rwiza mu Burundi. Faustin Ndikumana harirongoye habona ko izo ngingo zafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB zizokorohereza abakenera ayo mahera, naho biruko avuga ko ayinjira hamwe n'ayari muri BRB yotunganywa mu muco, leta ikaronderera ayandi kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ntiribandanye rita agaciro. Abivuze inyuma yaho kuri wa gatanu ibanki nkuru y'igihugu BRB ifuse ingingo yahagarika ayo mazu hamwe niyabuza abarungikiwe amafaranga avuye hanze kuyatora mu mahera mva makungu. Ubushikiranganje bijejwe intwaro yo hagati ntibwemereye urwaruka rw'umugambwe CNL guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka kw'isi nkuko rwari rwabisavye. Biboneka mw'ikete bwarungikiye Agathon Rwasa arongoye uwo mugambwe CNL uzaho bugira kabiri muyitavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuwa gatandatu nibwo uryo kete ryarugikiwe Agathon Rwasa. Umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere asigura ko uwo munsi wamaze guhimbazwa wa 11 Myandagaro mu ntara ya Ngozi. Akarine Mbarushimana akaba asigura ko bitumvikana ukuntu umunsi mpuzamakungu umwe wahimbazwa inshuro zibiri, amagarira ahubwo indongozi za CNL guhimiriza urwaruka rwabo bitegurira kuzokwifatanya
n'urw'iyindi migambwe mu munsi mukuru nk'uwo mu mwaka uza. Umugambwe CNL ku ruhande rwabo umenyesha ko utakiriye neza iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Urongoye uwo mugambwe avuga ko iyo ngingo atategeko na rimwe yisunze kuko umugambwe wiwe wemerewe n'amategeko kugira ukorere ku mugaragaro. Ubwa Agathon Rwasa nta kindi gamije atari ukuburagiza ibikorwa vy'umugambwe CNL. Ngizo inkuru zari ziciye ku masonga. Reka tugaruke kuri ya makuru nyamukuru nari nababwiye ko nza kubabwira kubirabana n'umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni aho zari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Ibiriko biramushikira ivyo bikaba bije inyuma yaho akuriwe mu mabanga, hakavugwa ibitari bike ngo ko yoba ari mu bateguye kudeta, hakaba haravuzwe n'ibindi bitandukanye ngo ko hari akagwe kashatse guhirika ubutegetsi, ariko ngo abandi bakamwagiriza ngo ko yoba yarazize yuko yatuma ingingo umukuru w'igihugu yafata zitaja mu ngiro. Abandi bati yarahanganye na President Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Mbere vyaranavuzwe mu mashengesho ya CNDD-FDD aho umupasiteri azwi cane Pasiteri Mbayahaga Isidore yavuze ati hari amahasa mu gihugu kandi ngo intebe y'ubwami ntabwo ijaho abami babiri ngo umwe cereka apfuye. Alain Guillaume Bunyoni nawe ati uzokuvuga amajambo uzomenye ko uwo umusuvye. N'ibindi byinshi cyane vyagiye biraba mu nyuma vyakurikiye mwarabibonye. President Ndayishimiye ati hari ba maconco. Ivyo vyose mwagiye mubikurikira amakuru twagiye turabashikiriza. None ubu ngubu amakuru ahejeje kudushikira kano kanya nuko kwa Alain Guillaume Bunyoni ibintu bitoroshe, haracungerewe cane, ariko amakuru yo kwizera hava ndetse nabegereye uyo mutegetsi vyose nivyo tugiye kubabwira muri kano kanya. Ariko mbere yaho gatongera mbanze ngushikirize no nkuru y'akamaramaza aho mu Rumonge hari Nyamiramabi yashurashuje umunyororo. Iyo Nyamiramabi ikaba yitwa Ntakirutimana Nathanael nkuko vyashikirijwe n'userukiye pareke ya Rumonge. Yasohoye umukenyezi w'umunyororo mu gasho abicishije ku bapolisi bari kwizamu mw'ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane, aja kumushurashuriza mw'ihoteli imwe muziri mu gisagara ca Rumonge. Muti none ivyo vyoba vyagenze gute? Iyo Nyamiramabi ni gute yagiye gushurashuza uyo mukenyezi yarapfunzwe? Ukuntu vyagenze rero we yagirizwa ngo ivyo vyose akaba yanabihakanye, akabasigura ko ari rementanya yakorewe kuko atigeze akandagiza ikirenge muri iyo hoteli uwo munsi. Nubwo yabihakanye, baba abo muri iyo hoteli baba polisi canke umujera w'iyo hoteli bamwagirije ko ivyo yabikoze. Mbere mu telefone y'uwo mujera w'iyo hoteli vyabonetse ko iyo Nyamiramabi yamurondeye kabiri kose isaha 8 z'ijoro. Inyuma yayo masaha ngakaba ariho yasubirije mu gasho uyo mupfungwa. Nubwo rero yaburanye ahakana icaha, sentare nkuru ya Rumonge yamuciriye umunyororo w'imyaka 15 no gutanga ihadabu ry'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi kubera ico caha. Umunyororo w'imyaka 15 ni hadabu y'amafaranga ibihumbi 500 y'amarundi, arico gihano na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yaciriye kuri uyu wa gatandatu. Inyamiramabi yakorera muri komisariya ya komine Rumonge yagirijwe n'ivyaha vyo kurenga ibigo no gushurashuza umunyororo abanje kumugobera yitwaje amabanga ajejwe. Mu rubanza rw'ikibiriraho Nathanael Ntakirutimana akaba yagirijwe ko yasohoye mu gasho umukenyezi w'imyaka 19 nk'isaha 4 z'ijoro ryo kuwa gatanu Gitugutu, amujana mw'ihoteli imwe yo mu gisagara ca Rumonge. Byavuzwe ko rero yamugarukanye mu gasho mu masaha 8 y'ijoro ryo kuwa gatandatu Gitugutu. Wagirizwa akaba yahakanye ko atigeze amusohora mu gasho muri iryo joro mu gihe atari no kwizamu, kandi ko niyo hoteli ku kanyamuneza atayihonyoyemwo.
yemeje ko afise ivyabona ko ayo masaha yarateramiye ahandi ariko amasura abiri yatanze nta numwe yashoboye kumukurako icaha. Abapolisi babiri bari bacunze agasho, umwe yemeza ko yugururiye uwo mukenyezi ngo asohoke aje kubonana n'iyo nyamiramabi yari yishikiye ku gasho. Uwundi yemeye ko yamwugururiye amuzaniye we yibaza ko ari inkozi y'ikibi azanye. N'ujejwe iyo hoteli aremera ko uwo mupolisi yaje muri iryo joro agenda butaraca. Twigarukire kuri ya nkuru nanone nabandanije kubwira, hari amakuru hejeje kuva kwa Bunyoni, General Bunyoni yoba atorohewe inyuma y'amakuru yagiye arakwiragira ndetse n'ayandi yo mwibanga twamenye ko yoba ngari karakorana n'abantu bari hanze y'igihugu bashobora kumufasha guhunga no guhungisha umuryango wiwe, inyuma y'amakuru y'uko ngo yoba ariko aratunganirizwa dosiye kugira akurikiranwe ku vyaha yagirizwa. Bamwe bavuga ko harimo ivyaha vy'uko yoba ari mu mugwi wateguye gutembagaza Perezida Ndayishimiye, abandi bati ni birabana n'itunga ry'igihugu yanyonoye. Ariko ivyo vyose akaba ari amakuru yavuzwe, amakuru yegereye amasoko yegereye uyo mushikiranganje. Hari amakuru yamaze gutangaza ko kuri ubu Alain Guillaume Bunyoni yamaze kwakwa amatelefone ku buryo adashobora kuvugana nabo mu muryango yiwe ndetse n'abandi. Bivugwa ko rero ngo yoba yikekwa ko hariko haraba ugutegura kuba yohunga igihugu canke se agatuma amatohoza ariko aramukorwa ko atagenda neza. Bunyoni ubu nta burenganzira afise kuri telefone n'umugore wiwe, ngo nta muntu n'umwe muri bo yemerewe arekuriwe kuba yakoresha itelefone. N'abari mu rugo iwiwe bose ngo batswe ivyo vyuma bikoreshwa mu kuvugana n'abantu. Basanze amamiliyoni y'amadolari muri biro iwe hakurya kwa Tibiya. Amakuru kandi akavuga ko ayo mamiliyoni yasanzwe mu biriwe yoba ari amafaranga yanyonoye. Irya nzu yiwe ikirimba ca Bunyoni gishasha cyari giherutse kugururwa nawe nyene akiri umushikiranganje wa mbere, amatara yose bayakase na transfo barakura kubera yari ngo yabironse bidaciye mu mategeko. Amakuru ava mu begereye uyo umutegetsi Alain Guillaume Bunyoni avuga ko yoba atorohewe cane ndetse ngo agumizwa ko ijisho inzego zijejwe umutekano uzakikuje mu rugo hose kwa Bunyoni, ngo ibintu ntago bishobora kuza koroha no kurindira tukaraba iyo vyerekeza. Ivy'amakuru yuko ngo yoba ari karavugana n'abantu bari hanze y'igihugu bashobora kumufasha guhunga ndetse n'ibindi vy'ikiroberi vyagiye bikunda kugaruka ko cane, n'amakuru twababwiye ko tukiriko turatohoza. Vyose baraza kubikurikira mu makuru yacu yo hanyuma. Vyonda kuri subscribe maze urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi gihe cyose wafyonze ko amakuru agushikira mu bambere. Ibihe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.